Reka dusubira tubaramutse mwebwe mwese mukurikirana Mabayi Media TV tubifuriza ibihe byiza turi ku masaha y'umugoroba kwigenekezo rya 16 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023 turi kumwe n'umushitsi kuri Mabayi Media TV tubabonye bakoraniye ahantu ku masaha y'umugoroba mugabo tuvuga duti ntibogenda batagize ico batanga kuri Mabayi Media TV. Reka tubanze tubashimire mwebwe mudukurikirana kandi twizere yuko bari kwaradukurikirana mwese mamaze kugira sabone cha subscribe urabye munsi y'iki kiganiro ukasanga handitse sabone cha subscribe cubikora ufyonde ko kugira uzokwame uronswa ikiganiro cyose dusize ko kuri Mabayi Media TV. Turabaramukije. Ego ndabaramukije nanje kwizina nkaba nitwa Ndayizige Bernardani nkabasanzwe nkora mwishamwe Dushirehamwe nkabasanzwe kandi njejwe gushira mu ngiro no kwihana ibikorwa by'umugambi witwa twuzuzanye. Mugambi usanzwe ukorera mu ntara zine z'igihugu harimo intara nziza ya Cibitoke, intara ya Makamba, intara ya Bujumbura hamwe n'intara ya Muyinga. Umugambi twuzuzanye akaba n'umugambi usanzwe urangurwa n'ishamwe Dushirehamwe. No kuvuga rero urumva ishyirahamwe ni Dushirehamwe mugabo umugambi ni twuzuzanye. Mbega ko tubabona ngaha muri komine ya Mabayi ku masaha y'umugoroba mwazanye niki? Twari tuje mu gikorwa dusanzwe mu bikorwa vya misi yose turiko turangura ngaha mu komine ya Mabayi ndetse no mu yandi makomine ane y'intara harimwo ni komine ya Mugina, ikomine ya Rugombo hamwe ni komine ya Buganda. Cyane muri ivyo bikorwa byo vyihimiriza kugira ngo vyerekeye iyo zo gukomeza inyifato nziza z'abagabo n'abakenyezi kugira ngo ndetse turushirizeho no kugira n'uruhara rw'umukenyezi mu bikorwa vya politike. Bega uno musere nkuko twababonye mwaraha muri kumwe n'abantu benshi batandukanye harimo abakenyezi harimo abagabo ariko ndiko ndumviriza wogira murakufishamo cyane abakenyezi kuko abagabo basanzwe muri politique tubabona barimwo ni giki gishasha byo kuri marko muri yigisha ngaha muri komine yacu. Cyane cyo twari ko turashimikira ko nuko abakenyezi boheza bagahindura ingendo kubera nkuko mwagiye murabibona canke nuko tumaze kubibona ngaha ku mitumba itandukanye mu nzego zitandukanye nuko twabonye yuko vy'ukuri abakenyezi ari bake mu nzego zitandukanye yaba ari mu makoperative kuwe gw'ikomine yaba ari mu mashirahamwe yaba ari mu zindi nzego zose usanga abakenyezi ari bake ndetse ugasanga no mu bikorwa vya politike abakenyezi bamusanga basigara inyuma. Arico gituma rero mu ntumbero nyamukuru ari naco gituma twashizeho ihimiriza mu bikorwa vya misi yose vy'umugambi twuzuzanye batangwe mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze kugira ngo ihimiriza twise duti menya uhinduke wongere uhindura abandi na cyane muri ivyo bikorwa muri zo nyifato kugira n'abakenyezi nabone bashoboye kuza imbere bashoboye kuboneka muri ivyo bikorwa byose yaba ari vyo mu kibano yaba ni vya politike. Mufise ikingo kingana iki? Umugambi twuzuzanye ni umugambi uri kurarangurwa wanashaka n'amashirahamwe atatu yo ngaha mu Burundi wacu harimo ishirahamwe Dushirehamwe, ishirahamwe SPDH, ishirahamwe Yaga risanzwe rikorera ku rubuga ngurukana bumenyi. Mugabo kandi umugambi akaba ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitwa Infinity Watch. Mugabo kandi umugambi akaba ari umugambi watanga umwaka uheze umwaka wa 2022 ukabuzohera umwaka wa 2023 mu kwezi kwa 12. Muri ko tuko turaraba aho tugeze ubu turabona ko amezi ageze kure mbega mugirageje kuraba murabona ko ico mwari mufise mu ntumbero yanyu canke twovuga mu mahangiro yanyu kiriko kiragenda neza? Ego kiriko kiragenda neza turavye inyigisho tumaze gutanga kubera novuga yuko ikisigikorwa ca mbere yaba ari muri komine canke ne mane makomine yose no muri zindi ntara umugambi usanzwe ukoreramwo turamaze kurangura ibikorwa bitari bike aha twatanga kwigisha abahagariye umugambi ku rwego rw'intara ku rwego rw'ikomine ku rwego rw'umutumba unaho tukaba rero tugeze yuko aho tuza
mu mahimiriza ku rwego rw'imitumba. Turabona yuko biri kugegena neza cyane, turamaze kuronka n'abashinga intahe yuko ahe n'abakenyezi usanga bari babaye nabi n'abagabo kumbure kubera bivanye izo nyifato zimbi z'abagabo bamwe bamwe cyangwa z'abakenyezi bamwe bamwe bamaze kudushingira intahe yuko by'ukuri hari kimaze guhinduka, yaba ingene babanye canke no gufashanya ibikorwa aho babaye. Turiko turaraba abakenyezi benshi turakunze kubona wogira basa nk'abishira inyuma bakerekana ko wogira ntibashoboye, mbega hari akajambo muba mufise mubabwira? Murakoze cyane, ni naco gituma twatumye tugira aya mahimiriza kugira ngo vy'ukuri haramaze kugaragara yuko hari abakenyezi batari bake naho bataragwira mu nzego zitandukanye, mu makoperative, mu mashirahamwe atandukanye no mu migambwe, bamaze kwerekana yuko vy'ukuri bashoboye. Mugabo kandi naco gituma twashizeho irihimiriza kugira ngo tubakaburire bavire hasi rimwe, bitoze baje mu nzego zitandukanye, mu mashirahamwe atandukanye, mu makoperative, kugira tubone yuko vy'ukuri nabo baheza bakaboneka ku rugero rumwe cyo kumwe n'abagabo, na cyane cyane nabo yatugira imana yuko yaba ari bwizwa shingiro bisanzwe ritanga amateka angana n'uburenganzira bungana ku vyerekeye ibyo bashobora kubaza mu gihugu, ku vyerekeye amateka n'amabanga bashobora gushingwa mu gihugu. Bakunze Mabayi Media TV nkuko mubibona, nababwiye ko turi kubona umushitsi yatubwiye yuko yaje aserukira Ishirahamwe Dushirehamwe, nkuko mwavyumvise. Rero ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe, raba munsi iki kiganiro uraba ukuntu handitse, ugasanga handitse sabone cyangwa subscribe, cukora ko kugira uzo kwamushikirirwa nibiganiro byacu twamadushikiriza. Mbega banyakubahwa mwaje ngaha muri komine ya Mabayi muserukiye Ishirahamwe Dushirehamwe, harabo muba mufise motera kamo? Abo dufise dutera kamo na abakenyezi bose bagisigaye inyuma kugira bashoye kwijukira ivyo bikorwa bitandukanye, bari vya politike canke vyo mu kibano. Hanyuma kandi mu misi twaronse n'akaryo ko kubana n'abategetsi batandukanye b'inzego zitandukanye ngaha mu Komine, aha twavuye tukabashikiriza izo ntambamyi n'ivyo bibazo abakenyezi bahura navyo kugira ngo badufashe nabo bagira ico biyemeje kugira ngo turabe yuko izo ntambamyi ziranduranwa n'imizi canke zihere burundu, ndetse yaba kugira ngo nabo baheze bagira ico bakoze, yaba ari mu biganiro bagirisha, yaba ari mu manama bagirisha, kandi barabitwemereye kandi turizeye yuko n'ingene dukorana neza yuko bazoheza bakabirangura, hakagira igihindutse vy'ukuri umugambi naho uzorangira, eka ndetse n'inyuma y'umugambi hakagira ibikorwa bibandanye bikorwa. Bakoze Mabayi Media TV nkuko musanzwe mubizi, ni Mabayi Media TV ariko kandi yama ikunze gusaba, akaba ari wifuza kuyitera intege kugira ishobore gutera ija imbere. Murashobora kutwandikira kuri nimero yacu isanzwe ifise na WhatsApp, ni 69 954 kubari hanze y'igihugu, na murazi ko muca mutanguza plus 257 hama 69 954, aho ndibaza murashobora kuganira nabagize Mabayi Media TV, ubufasha bwanyu bugashobora kubashikira. Reka tubashimira cyane nyakubahwa, mwashoboye gushika ngaha muri komine ya Mabayi muje muserukira umugambi dushire hamwe, kukuntu muduhaye akakanya kugira mushobore kuganira n'abagize Mabayi Media TV. Turabashimiye cyane, murakoze. Namwe bwo mudukurikirana, reka tubakengurukire, twizere ko mama mudukurikirana, hama hasigaye nta mu kindi kiganiro tuzokurikira. Murakoze cyane.